bahura bukwi na bukwi n'umugabo. Uwo mugabo aramubaza turondera iki? Niri jambo wari karazimagirika ku musozi, ahura bukwi na bukwi, ariko arazimagirika, genda zerera arondera bene wabo, ngo ahura bukwi na bukwi n'umugabo. Nawe muri iki gitondo Yesu aguhuze bukwi na bukwi, bukwi na bukwi, barakutana, yabuzi yaja niyava. Aramubaza urondera iki mwana, ushaka iki? Aramubwira ngo ndondera bene wacu bari baje kuragira ino. Baca mwereka iyo baroye, ariko nta muntu akarahishura ikintu Imana ishatse kuvuga kuri iri jambo. Bahura bukwi na bukwi, bahura giturumbuka. Inyishu yawe ndavuga bakabanza babyumva, igisubizo cyawe, ikintu wari umaze iminsi usengera, mugiye guhura bukwi na bukwi. Hewe ya mafaranga mugiye guhura nayo bukwi na bukwi. Muzohurira muri rompwe, muzohurira he? Ariko hari ahantu mugiye gukutanira. Wa muntu wari ukeneye cyakindi, wowe uraba cyakindi wari ukeneye, kandi nta mwanya mvize wo kuvuga byinshi. Cyakindi kimwe cyaruta ibindi, cyakindi cyari kiruta ibindi wari umaze iminsi usaba Imana, igihujije naco. Igize gute? Bukwi na bukwi. Ugiye kumva itangazo giturumbuka, ugiye kumva itangazo giturumbuka, ugiye kumva telefone yihuse, ugiye kumva message yihuse. Hari aka message kagiye gukorokera muri telefone yawe. Amina. Kandi iyi ni message, ubu ubutumwa bukwi na bukwi ku muntu ari hano yarajumarariwe, byagucanze, byaburanganye, byaparanganye, byabuze iyo bija niyo byabuze. Bukwi na bukwi. Nabwiwe ngo ndababwire ngo bukwi na bukwi. Surprise y'Imana, surprise y'Imana. Yahuye na surprise, wahura n'umugabo. Ahura niki? N'umugabo. Uyu mugabo yo muhuye, uyu mugabo yitwa Yesu, iyo muhuye ahindura amateka yawe, ahindura ahari amarira agashira amariba, ahari umubabaro akashira umunezero, ahari ibyago akashira impundu, ahari ibigandara akashira impore. Bibiliya iratubwira umugabo yitwa Yobu yihebuye, kabaye yihebuye, ngo reka arasenga, ngo Imana iramwishura giturumbuka, imusubiza ibyo yari yarabuze byose. Ibizana yabize ngo ntiyamuteguje ngo urumva ngo ejo ngo witegure ngo bizogenda gutya, no, yabyisanzemo byabaye, ngo ibyari byaragiye byose biragaruka, atana kimwe kivuyemo. Wa mupapa we uri mwari no teraniro, ni wakira igitangaza cya bukwi na bukwi. Wa musore we uri mwiri koraniro, ni wakira igitangaza cya bukwi na bukwi. Sema amina. Akira igitangaza cya bukwi na bukwi. Wa muntu warazambiye, waragerageje, waragerageje kumubwira, Imana imuce ku ruhande, ikoreshe uwo ku ruhande yiwe, ikoreshe uwo ku ruhande, ikoreshe uwundi muntu. Umva bano b'Imana, ni igitangaza kiremwe n'Imana ubunyene. Umunsi umwe umunsi twari ngaha muri burakeye, Imana yatubwira ngo ndabakoreye ikintu gisha gikozwe ubunyene. N'abantu bakibonye, barakibonye igitangaza, icyo gitangaza barakibonye.
nkuko Yosefu yahuye n'inyishu, yaburaniwe, yabuze iyo yerekeza, yazimagiritse, yabuze yaje niyava, ngo ariko azimagirikira muri ubwo butayu. Ahura n'uyo muntu, wahura n'umugabo w'umunyakuri, iyo yuguruye nawe ushobora kuga. Reka mbabwire muri bimwe muziho, sinabona icyo yavuze gihera. ibyo bintera gutegereza ngomeye, ko n'icyo ntarabona nzabibona. iryo deni ryakubujije amahoro, ryagushize ahantu wumva umenga karabaye, Imana irabikora muri iyi ndwi ugishure. Hari umuntu manuriye muri iyi ndwi aza kuriha ideni, ryari rimuzengereje, ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo uyu muntu Imana iramurihiye iryo deni bukwi na bukwi. Iryo deni uragishura, giturumbuka ahantu utazi, utibaza amafaranga yopfa, utibaza amafaranga ahantu Imana yoyacisha. Nk'uko utazi inzira z'umuyaga, niko ayo mafaranga ugiye kuyabona. Nk'uko utazi ingene amagufa akurira mu nda y'umubyeyi, ndiko icyo gitangaza. N'ahari menshi, n'aho aguteye ubwoba, ateye ubwoba wewe, ariko naratera ubwoba Imana. Hariho umuntu ari ngaha atagira ukuntu agomba kuriha inzu, atabibona ingena inzu azoyishura. Nyene inzu yamaze kumwandikira utumesaje tujyana. Imana iragukorera igitangazo, uronka amafaranga umwishure. Haleluya. Bukwi na bukwi amafaranga urayaronka. Haleluya. Imana igiye gukora igitangaza cya bukwi na bukwi. Haleluya. Amen. Bukwi na bukwi. Ushika nawe wari he? Niyaje umugabo. Ari he? Garara. Imana iragukijije ibintu byose bagukoreye. Uyu muntu Imana iramubohoye. Imana ivugiye ku buzima bwawe, ibyo bagukoreye Imana irabigukuye ko byose. Ndiko ndahanura mbwirishwe n'Imana. Imana irakuzituye kuri ico kiziriko wariko. Hari umuntu yashatse kugutanga ikuzimu, wewe yashatse kumutanga ikuzimu. Kubera Imana n'urukundo rwayo, yarabigerageje kugira ngo bamujane burundu, biranga.
ryiwe, inyenyeri yiwe iriko itungira akabandi bantu, itungira akabandi bantu kubatera imbere bakorera kuri we. Awumva Imana irabahombeje ibyabo byose, igaruye umugisha wawe. Iyo myaka nta kintu na kimwe murigera mwishikanako kizima, nta kintu na kimwe kizima murigera mwishikanako, ariko Imana irakubohoye mu izina rya Yesu Kristo. Uyu azokorera Imana, azoba umukozi w'Imana. Byarangiye wabohotse. Tuzamula haleluya, tuzamula amina. Yicarire mu bwiza bw'Imana. Imana iramugiriye neza. Uzurazinduka mu nzu y'Imana, ntuzi umunsi muzohura na Kristo, muzohura n'Imana. Ntuzi umunsi Imana izovuga ku buzima bwawe. Uyu munsi Imana ivuganye nawe. Nimba ari abantu bari mu iri teraniro Imana yazuye ubuzima bwabo ikabusubiza ku isi bagasubira kuba bazima, niko nawe Imana ikugaruye. Wanasifiwe. Umuntu wese yafashe umugisha wawe akaba ari karagutungirako, akaba ari karatera imbere kubera umugisha wawe, arekure mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko Imana ibohoye uriya mushinga ntahe, kuba ariko nawe ibohora ubuzima bwawe. Nk'uko ahuye n'ijwi ry'Imana giturumbuka atari yiteze, kuba ariko nawe uhura n'igisubizo cy'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo ugiye guhura n'inyisho y'Imana. Bukwi unashaka kubyakira. Je nukumanura nuku ntabwo ubuhanuzi. Nuko Imana yamamagaye je ndiko ndahanurira umuntu yari yaburaniwe, yari yasengerewe, yari yacanganikiwe, yari yabuze imbere, yari yabuze inyuma, yari yabuze iburyo, yari yabuze ibumoso. Uyo muntu Imana iramuhuje n'inyisho. Uyo muntu Imana iramuhuje n'inyishu. Imana iraguhuje n'inyishu kandi irakubohoye. Ibyari ku maboko, ibyari ku maguru, ibyari bifutse amaso yawe, byatuma utabona igisubizo cyawe, byatuma utabona iriba ryawe, byatuma utabona ubutabazi bwawe, Imana irakubohoye mu izina rya Yesu Kristo. Niba mubyizeye zamura haleluya. Uwo mwambaro wambaye utambitswe n'Imana, wambike umwambaro n'ijuru, wambike umwambaro na Yesu, wambike umwambaro w'igikundiro. Zamura amina. Imana ibagiriye neza. Tugiye gusenga. Tugiye gute? Senga. Uyu muntu nimba muhurira muri ville, nimba muhurira muri quartier, nimba muhurira hehe, ariko murahura mu izina rya Yesu. Murahura. Je ndumva hari umuntu Imana ikuremeye, hari inyishu Imana ikuremeye uyu mwanya nyene. Apa Imana irakuremeye icyo gisubizo, irakuremeye ubwo butabazi, irakuremeye icyo gisubizo wari ushaka. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Imuhaguruke dusenga. Imipaka yatuma udahura nawe, akaguha rendez-vous igapfa, akaguha rendez-vous igapfa, ariko ubu rendez-vous igiye gushigwa mu ngiro mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Rendez-vous zigapfa, ariko izari zarazingamitswe Imana yaza kugisubukura. Yeza kugira gute? Kuzisubukura. Haleluya. Hura nako kazi mu izina rya Yesu. Hura nako kazi mu izina rya Yesu.
hura n'ako kazi mu izina rya Yesu, hura n'iyo nyishu yawe mu izina rya Yesu Kristo. Sema amena. Hura n'iyo nyishu yawe. Uzamura ibiganza ndabasenge. Ibiganza byanyu bigiye kwakira. Bigiye kwakira. Bigiye kwakira. Imana irakugurira igitangaza vuba cya 5 million muri ibi biganza byawe. Gira wakire 5 million muri ibi biganza byawe. 5 million. Hari miliyoni zitanu Imana ikuzaniye ariko baje. Ariko Imana itanga amafaranga. Mana nanjye ndayakiriye n'ukuri kw'Imana. Imana iguhaye amafaranga. 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 Imana irabikoze. Mana ndasengeye uyu muntu. Yarakeneye inyishu. Yarakeneye igisubizo, yarakeneye ubutabazi, yarakeneye kugendererwa, yarakeneye kwibukwa, yarakeneye kugirirwa neza. Ndamusengeye nkuko wahujije na Yosefu nuriya muntu atari yiteze. Ndasenze n'aba bantu ubahuze. Nuriya muntu ari muri Amerika, ujya muntu ari Canada, ujya muntu ari mu Bufaransa, ujya muntu ari muri Afrika, ujya muntu ari ngaha mu Burundi, ujya muntu yobabera inyishu, ujya muntu yobabera igisubizo, ujya muntu ari hano yogira ikintu akoze. Mana uhuze nawe, dosiye yabo ndayikweretse, dosiye zabo ndazikweretse. Mana mu izina rya Yesu Kristo uzikemure. Mana ubagirire neza, Mana ubabere ubutabazi. Urakoze Mwami, urakoze Yesu. Ndagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amashi menshi kuri Yesu. Ejo si ku munsi wa kane. Ejo ni ku wa kane. Muri mwebwe hari nk'abantu bazoshima Imana. Imana ko yabahujije n'icyo gisubizo. Imana ibagirire neza. Tugiye gukorera Imana. Gutangira Imana. Ejo hari nk'abantu bazoshima Imana. Fatisha ikanwa ryawe. Dutangira Imana. Hari ukeneye envelope. Yarayaronse surprise y'amafaranga mw'iri joro. Muhe. Nuriya muhe. Imana irahezagire cyane. Hano ikintu kigira gikurikire muri uyu mwanya ngomba nakire, ariko uyu munsi ngomba nakire abantu bakeya bashoboka. Igikorane cyageze. Kandi dufise ibintu byinshi bikeneye gukogwa nabikoze uno munsi nejo. Nta wundi mwanya mbona. Ngomba nakira abantu bafise rendezvous ariko batumiwe ni radio gusa. Mashobora kubinyemerera. Ni bande? Umwe nshane ngenda. Numwe gusa. Babiri. Wese nakwakiriye wewe ntarakira. We ndamaze kwakira mu biro. Narakira nari muri biro. Ni bande? Batumiwe ni radio. Muce muza. Igida cyamfasha abantu cenda bakira. Ntaco nawe ucuza. Bana wari uciye wikitirwa. Wari kuki. Ujuza nawe ndakwakira. Hanyuma kugira ngo nje kwiruka na wewe. Abandi munyihanganire, sivyo? Oya abandi ni muri kudoza intoki. Sawa nawe ucuza. Ko witakambiye. Ntaco. Nawe ucuza. Abandi mwihangane. Oya. Bizi umwanya muto cyane. Hari ibintu ngomba kwiruka. Wewe simaze kukwakira inshuro nyinshi wewe. Wewe simaze kukwakira. Sawa nawe ucuza. Abandi muce mwihangana. Abandi muce mwihangana. Sawa nawe ucuza. Nibaza ko badashika 10. Barashika 10. Sawa. Abo nyine gusa. Imana igenda ariko ndigisha hano. Kagenda ndakivuze. Hari igihe nshobora kureka ikintu kukivuga ugasanga Imana igikumbuza amahoro mu nyuma arondera uyu muntu kandi yari message yaho hantu. Hari umuntu agiye kukwiyumvira ko agwa amafaranga 2 million. Ayo mafaranga 2 million
ayo mafaranga agiye guhindura ubuzima bwawe. 2 miliyoni ari ikintu wari uriko urasengera wari ukeneye cyihuta. Niki Imana yambwiye amafaranga 2 miliyoni. Wewe ukubaza ngo ni make, ariko ayo mafaranga 2 miliyoni ni make. Imana igiye kumubuza amahoro ayaguhe. Ntuzoje kuyagura inka, ntuzoje kuyagura itongo, nuyafate mu biganza uzocuza muri biro ndakubwira uco yakoze. Kandi yagase simave ndondogota ngo haze nibindi tuhave duca tuguma. Haleluya. Imana wewe irambariye ngo ndakubwire, igihe umaze uzenguruka kuyo musozi kirahagije. Umusozi umaze iminsi uriko urazenguruka ko urawuzi, kirarangiye, iragutabaye. Nikimbwiye ugiye kuryama usinzire. Abandi baba basinziriye ukabura tiro, abandi baba baroraniwe ukibaza ko ibibazo byose byaremewe iwawe. Ikibazo kimwe gikuranwa n'ikindi, ariko Imana imbwiye ngo ndakubwire ngo uyo musozi ubuzengurutse igihe kirekire birarangiye. Kandi sengera Imana, fatisha kandi ndarisengera cyangwa nasenze sinasenga naho nasenga ayo mwasenge waramazara kuva aho bagusengeye basenga. Mana hezagira amashikanwa, uyahezagire, uyasuke kumugisha, uyuzuze, ucuncubure, ukuru rugi, ukuri nyatsi mu izina rya Yesu. Amen. Dukorere Imana. Nacu ibyo tutavuze turabivuga ni mugoroba. Ku mugoroba sahacu uyu munsi turi hano nacu umwanya uracariho, kandi turafise n'umushitsi. Ntuhombe, umushitsi araryoha. Umushitsi araryoha. Imana iguha umugisha. Nari mvuze ngo Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, guha umugisha w'amabara yose. Imana igutwenze gutengatiye, Imana ikubebeshe, iguhindura akabebe. Ubona kujya akabebe bagasimbagiza, Imana igusimbagirize mu bisubizo mu izina rya Yesu Kristo. Kugirire neza, mujane umugisha w'Imana. Nari mvuze ngo mujane umugisha w'Imana. Dusubire isaha 10. Yesu bagirire neza. Abantu bamwe bari bazamuye ibiganza, ibaza bace bicara hano, ndabareba ko ari bo nkeneye kwakira bo nyene nje niruka baza bicara.